radiyo inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro. Turi kumwe na Jean Christophe Mugisha. Turi kumwe n'umuze bikorwa runani rw'abanyagihugu y'uware ntitamwe neza niyo pour la renaissance de la nation. Urwo runani rw'abanyagihugu rukaba rugwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo numwe Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umusesanguzi. Akaba nawe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Koshi, yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga ijana y'igishaka isi katariko mu mashure hirya no hino mu gihugu. Nine bashize habona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu, ivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania hamwe na Uganda. Apotre ndagwaye kaze muri kino kiganiro. Ndashimiye abatwumviza n'abazotwumviriza mugira muba mwubaho. Mu gihugu cy'u Burundi CNDD FDD yateguye igikorane cyo gushimira Imana ku byiza yabakoreye umwaka uheze 2024 ndetse bayisaba ko yobagirira neza umwaka uyu twatanguye 2025. Biravugwa ko ico gikorane kitagenze neza nkuko babishaka kuko umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverend Ndikuriyo bivuga ko yafashwe bukumbi aremvye cane akaba atawuzi neza n'ubu uko vyifashe. Apotre mbega ayo makuru namwe mwoba muyazi, hari ico mwatubwira ko? Bwa mbere nagira nsubire kuramutsa abatwumviriza ndanagushimira ku kibazo ciza ubajije. Kiriya gikorane bateguye cyo guheza umwaka 2024 batangura n'ubundi ngo bayisaba ko yo bana nabo, ni gikorane cabereye ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi mu kibanza bavuga ko ari kwa Sakaye na Runyonga. Na Runyonga sinzi no ko yabayeho. Hanyuma ibisanzwe gushimira Imana ivy'Imana iba yarakoze umwaka uheze canke igihe kanaka ni vyiza si bibi, ariko ikibazo nuko bashimira Imana ku vy'Imana yakoze mu mwaka uheze ariko ivyo nabo bakoze bibi batabikosoye. Uriya mwaka w'2024 waranzwe n'ubwicanyi n'akarenganyo biteye ubwoba mu gihugu no mu banyagihugu, aho mbere nabo Yesu barafunguye bari mu mabohero batashoboye kubarekura bose, barekura abo bashaka cyane cyane abo muri CNDD-FDD n'abandi bakiya b'imperekeza, ariko bashatse kugumiza barabagumizayo kuko hari abasirikare tuzi bapfunzwe ata dosiye nimwe bafise n'abatsinze imanza bari mu bayo mabohero kandi bitisunze amategeko. No kuvuga ko ibintu bakora ni ibintu ata muntu washaka kubitahura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'abanyabyaha ni gisesema imbere yayo. Mu gihe rero abo bicanyi b'abasendedefudede bo bandanya baje gusenga amasengesho nk'ayo, ntibabanze gutora inyishu z'ibibazo bihanze igihugu, aho inzara yokora amakara igata, abanyagihugu bishwe n'inzara, abantu ntibaronka imiti iyo bagwaye ntibaronka imiti, nta buvuzi buhari. Ivyo byose ni ibintu bigomba gutorerwa inyishu na leta. Igisirikare baragisambuye, abasirikare babatwara kwibagiro muri Kongo, birirwa baraswa uko bukiye uko bwije batagira gitabara kubera inyungu z'umugwi mutoya wo muri CNDD-FDD. Ivyo rero ndabona bigiye gufata iyindi nzira kuko ayo masengesho bavuga ko bayisaba ko uyu mwaka yobana nabo. Nagenda babwire yuko umwaka waheze ibijanye no gutunganya iby'amatora byategurwa no mu Gwiseni, mwarumvise ko byaheze nabi, abantu barabankiye ko batazokwitoza babishaka, abandi bava ko baciye gutwara amadosiye hagati mu gihugu asanga barabankiye ko batazokwitoza amakomine kanaka. Turavyumva nko muri Prona mu ntara ya Bururi aho batazokwitoza kubera baciye gutwara amadokima, hari n'ahandi henshi n'abandi benshi. Ivyo rero mu gihe bategura amasengesho nk'ayo bari kuba barasubiye inyuma bakavuga bati nimwongere ikiringo cyo kwitegurira amatora
kugira ngo abatakozanya amadosiye baronke ingene bayazana, habe kwa guhiganwa kwa ya demokarasi bama bariko bararirimba. Iyo demokarasi baririmba bakavuga ku munwa ariko ntibayerekane mu bikorwa ngo abantu bayibone, ni ukuvuga ngo nijogora duhure, ni ukuvuga ko ivyo abantu baharaniye kuva kera baharanira demokarasi barayibuze. Iyo rero ikintu kiharaniye ukakigwanirira ugahaguruka, igihe kimwe ukakibura ukibona kikiruka ukibona ucirukako, iyo utagifashe ukivuna amaguru. Bivuze yuko ibi bintu CNDD-FDD igirira abanywanyi bayo, igirira abanyagihugu, haya barabibona. Umunsi umwe bazokwiruka usange bifashe inzira yindi bitari gufata, bitari nkenerwa muri kino gihe. Ko je mbwira abantu yuko mu gihe cose habaye ingorane mu gihugu, hakaba gusimbasimbiranako, hakaba urwikekwe, haba gusesa amaraso bitari nkenerwa. Vy'ukuri uyu munsi mu Burundi, abarundi bararushe ku buryo ata ntambara bifuza gusubira kubona. Ivyo rero nibikwega intambara nta kindi babamwo. Ku bijanye rero n'ayo masengesho yatanguye nabi nk'uko ubivuze, kubera yuko mu gitondo c'uwa kane umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yafashwe bukumbi nk'uko wabivuze, bakoresha ijambo ryiza, afatwa bukumbi agwara ingwara ata muntu n'umwe yayimenye, kuko amatwi adusumira ivyo dukura hirya no hino mu masoko yacu, bose bahuriza yuko yafashwe acika intege, vyanka ko ahema, abira n'icuya cinshi. Hanyuma abaganga baragerageje gukora ibishoboka, kandi amakuru twaronse duhurizako n'abandi nuko ata baganga bo muri hopitale y'Ingozi bamukozeko. Yavuwe n'abaganga b'umukuru w'igihugu, baramukurikirana ariko bibatera ubwoba, barabona yuko ashobora kubaca mu myanya y'intoki. Aho rero hariho umugani baciye ngo aho bwamye ntibuhava, baciye bibuka yuko batogira nk'uko bagize mbere, ku mugoroba babonye ko vyananiranye bamunyarukana i Bujumbura, ariko ntibari bamujanye i Bujumbura kugira ngo bamuvurireho, nuko bari babonye ko vyananiranye, bamujanye i Bujumbura kugira ngo bashobore kumwevakiwa bamutware mu gihugu co hanze kumuvurizayo. Tukiri ngaha rero hari ikibazo gikomeye. Abantu bose bibaza iyo ngwara yamufashe, akagwara abira icuya, acika intege, atavuga vyanka ko ahema, bakavuga bati mbege ntiyo ari ingwara ya yindi yafata sekuru Petero Nkurunziza, cane ko itigeze iboneka ngo imenyekane. Batangajije bavuga ko umutima wahagaze nkaho umengo abandi mu gupfa umutima ntuhagarara. Ico bitandukaniye ko nuko umuhisi Petero Nkurunziza we yafatiwe ku kibuga c'umupira w'amaguru, ariko uyo wundi yafatiwe kuri hotel aho yariko yitegurira kugenda mu gikorane categuwe n'uwo mugambwe we n'ubutegetsi bwa Valentin Ndayishimiye. Bamaze kubona yuko bikomeye, bamumanukanye i Bujumbura kugira ngo barindire yuko buca kugira ngo agende kubandanya kwivuriza muri Kenya. Kuwa gatanu mu gitondo, indege jet privé yo muri Kenya, zimwe zihora zitwara abagwayi murazizi abatari bake, niyo bamutwayemwo. Amakuru dufise kandi yo kwizigirwa avuga yuko atashobora kugendagenda, kandi ko yari kuri vya vyuma bimuhemesha aho yamanuka ava Ingozi aje Bujumbura, no kuva i Bujumbura agenda i Nairobi yagiye ari kuri oxygene, no kuvuga bamufasha guhema. Aho twarakurikiranye kugeza i Nairobi, naho amakuru avuga yuko agezeyo bavuze yuko agwaye cane, ko ivyo agwaye batabishobora, ariko ico bakoze bamugumije muri ivyo vyuma bimufasha guhema, n'uyu munsi bikaba arivyo bikimufasha, no kuvuga muri make ni muri reanimation. Murumva rero iyo umuntu amaze kuja muri reanimation haba araho Imana cane, ko yagwaye ingwara afata ubwo nyene bagaca bamujana hanze. Mbega nk'abarongozi b'umugambi uri ku butegetsi n'umukuru w'igihugu
uyu munsi abanyagihugu bose bagwaye bazoshobora kujanwa hanze kuvurirwayo? Ni iyihe ngwara yagwaye yotuma afatwa uyu munsi bukeye bagaca bamutwara hanze? Ko ivyo bintu bitwara amahera menshi cane. Ivyo bintu bitwara amahera menshi cane, ko nk'iyo jete prive, iyo ndege iza gutwara umuntu ikamujana ni amahera menshi, no kumuvura ni amahera menshi. None ba baganga b'abarundi ni vya bitaro vy'i Burundi bimaze iki? Mbega ingwara agwaye mu Burundi ntiyoshobora gukiriraho? Abarundi mugomba kumenya ko nimba abategetsi bazogwara bakaja kuvurizwa hanze, aho mu Burundi akaba ata miti ishobora kubavura, akaba ata reanimation ishobora kubafasha ngo bashobore guhumeka, nimba babona ko bagiye muri izo reanimation imitima ihagarara, ni ukuvuga ko abarundi tugowe tukiriko, kuko abarundi ntitugira abaduserukira. Igihugu ntikigira umukuru w'igihugu, ntikigira umushikiranganji w'amagara y'abantu, ntikigira n'ibitaro. Muri make kubera iki? Nta kuntu na kumwe yofatwa uyu munsi bukeye bakamujana hanze abarundi batagerageje na vya bitaro bafise vyose. Ariko birashoboka akaba yagwaye ibintu bigoye kuvura bitavurirwa mu Burundi. Ivyo navyo murabizi yuko twigeze gusemera tuvuga ko hari ibintu biriko biratangwa ku barundi bari muri diaspora n'abarundi bari mu gihugu, uwo badashaka akamara umwanya urume rumara. Mwarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi abatari bake bagiye bavuga ingene vyagenze. Hari abavuze ko yari asanzwe agwaye, yari amaze iminsi agenda agwaye mugabo akarembera hariya i Ngozi. Bari n'abavuze yuko yahora muri Tanzania, bavuga ko bagiye ku bapfumu. Murazi ko abapfumu abakunda, ndaza kubashiriraho agafoto ngaho mugarabe yagiye ku bapfumu, kandi ntibazi no kwihishira ngo bari kwifotoza. Aho bageze hose barifotoza. Umengo ni wa mu generale majoro Cirimwami niwe yabona Rurese mu ntambara akaja kwifatira amasanamu y'intambara, ari generale majoro atwara intara, ukamengo ntiyari kuronka abandi bashobora gufata amasanamu nimba bashaka ko bayafata. Ariko urumva baciye bamukosora. Hari n'abavuze yuko ku ntebe yicayeko mu modokari bo bashizeho uburozi, vya bindi bahumeka umuntu agaca yuma. Baranavuze yuko uwujejwe umutekano ari yicaye inyuma yiwe, iwe yapfuye muri ririya joro ry'uwa kane rishira uwa gatanu, isaha 7 z'ijoro. Ntituzi ko ari vyo kuko baca babinyegeza. Biravugwa kandi yuko umushoferi n'umupolisi yari yicaye imbere atawuzi irengero ryabo aho bari. Ivyo byose ni vyerekana yuko kutavugisha ukuri uko ubuzima bw'umunyamabanga mukuru w'umuganga CNDD-FDD yifashe bituma abantu bibaza ibitari bike bakavuga n'ibitari bike, bagateba bakamubika agihema nimba vy'ukuri akiri muzima. Biragoye kumva ivyo umugambwe CNDD-FDD n'ivyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye bakora. Ubu rero kubera ko bimenyerewe yuko iyo leta n'uwo mugambwe batavugisha ukuri, abanyagihugu bose imitima irahagaze kubw'amagara y'uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari karagirwa ku mashi, kubera ko uyu muntu aserukira abarundi benshi kandi abatari bake baramukunda, kandi afatiye runini igihugu kuko urumva niwe muntu ayoboye umugambwe abona n'abanyagihugu benshi gusumba n'umukuru w'igihugu, kandi umukuru w'igihugu akomoka muri uwo mugambwe. Vyari bikwiye yuko ari umugambwe, ari inzego z'umugambwe zigerageza zikahumuriza abanyagihugu, abanyamugambwe bakamenya amagara yiwe uko yifashe bakayakubinyegeza. Kuko uriya si umuntu asanzwe, ni umuntu aserukira abantu benshi, ni umuvyeyi w'umugambwe CNDD-FDD, kandi abantu bose bagomba kumenya uko amerewe nk'uko umuryango ubizi, kuko nawe n'umuryango mu buryo bwa politiki. Aha rero nkavuga nti kubihora bituma abantu bavuga vyinshi bashaka, mbere bakamubika akiriho, kuko twamaze kubona abantu benshi bavuga ko yapfuye yitavye Imana, abandi bakavuga batariho. Ariko uravye ivyo mukuru w'igihugu no munsi yavuze mu kurangiza igikorane cariko kirabera i Ngozi, yavuze ko Satani yagombye konona ico gikorane, hanyuma ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yafatiweyo akagwara, ariko avuga ko bamusengeye, asaba umunyamabanga ko bobandanya bamusabira.
ariko nagira ndamubwire yuko iyo mana basenga je sinzi iyo ariyo. Mugabo mayina abayibigishije n'abanyedomu, ni bwa bwami bwa Roma, birumvikana. Imana uyisaba rimwe, uyisenze ukayisaba uti kiza Reveriyano, iba yavyumvise uko ifise amatwi. Nimba ari igihe cyo kumukiza, iramukiza ta kindi ukoze. Kandi nawe utomusengera ntiyoreka gukira ngo nukubera ko utamusengeye. Harya Imana imukunda kurusha abavyeyi bamwibarutse, kurusha n'abanyamugambwe arongoye. Ni nkuko nimba hari hageze ko ataha, ayo masengesho nta kintu na kimwe yohindura. Jewe nibaza ko ahubwo bari gusaba ikigongwe mu kibanza ciwe, bagasaba ikigongwe abanyagihugu yakomerekeje, yababaje, bagasaba ikigongwe amakungu canke ibihugu bibanyi yama yifatira mu gahanga, kugira ngo muri ubwo bugwayi bwiwe Imana ishobore kumworohereza canke kumukiza. Niho bariko bamufashije vyinshi kurusha. Nobaha akarorero mu vyo yavuze, akwiye yuko umuntu wese amuzi yomusabira ikigongwe ku Mana, hanyuma niyashobora gutora mitende bakamubwira akazobisabira Imana imbabazi. Yarigeze kuvuga ku maradiyo, aravuga ngo kora kugira ngo muzoronke amaparasere. Ivyo yabivuze mu gihe abantu bariko baragirirwa nabi hariya ku Mutakura no mu Cibitoki. Ivyo yarabivuze. Imbonerakure zitangura kwica abatutsi zikibuza ko zija mu ngo zifata abo zishaka zibica. Ivyo abatabizi mutaronka umwanya wo kwiyumvira, vyaramaze gushirwa mu bikorwa. Uyu munsi mu gihugu cose, cane cane mu ntara ya Bururi, amatongo y'abatutsi bariko barayabaka, bayaha abo muri CNDD-FDD, ayandi nayo bakabanza kwigarura muri komine kugira ngo bayateremo amavoka, mu nyuma kugira bazoronke ingene baca bayaha ababo bashaka bayanyaze abatutsi. Ivyo ni vya bindi vyakora kugira ngo baronke amaparasere. Abatabizi kandi, i Bujumbura Obuha yigaruriye amaparasere y'abantu. Amaparasere y'abantu arayatanzwe na leta, ariko bene bakaba baramaze kwishura amafaranga muri leta y'ayo maparasere. Arabafise amaparasere yabo bwite baronse ukundi, ayo yose Obuha yaratwaye. Obuha rero ni yande, ntiyavaje Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe n'umuryango wiwe hamwe nabo bacuditse kuyahanahana. Ivyo rero ni muri vya bindi vya wa mugambi wakora baronka amaparasere. Ubu ukugira nk'iyo parasere i Bujumbura nuko uca kuri Obuha. Obuha nayo nuko urumva uzowaciye muri ya systeme ya dede, utakoze ntayuronka. Ndabaha akandi karorero. Yaragiye ari mu ntara z'uburaruko, aravuga wenyene ahagaze, arahamagarira abarundi bose ko uwitwa Kaburimbo bamumuzaniye abona canke bakamuzanira umutwe wiwe, ko atanze miliyoni 5 z'uko bamuzanira umutwe wa Kaburimbo. Ivyo yabivuze ahagaze, izuba ryaka, nta minsi yaheze Kaburimbo yarishwe. Ntituzi ko bamuciye umutwe ngo bamuzanire. Mugihe cyo tuzi no Kaburimbo yishwe, yicirwa Matana, yicwa n'abajeje umutekano bavuye i Makamba, no kuvuga iwabo wa Reveriyano. Bamaze kumwica, ntitwigeze twumva Reveriyano avuga ico yakoresheje uwo mutwe wa Kaburimbo. Ntituzi ko uwo mutwe bawumuzaniye, ntituzi ko Kaburimbo bamuhamvye akwije ibihimba. Dufatiye kw'iryo jambo umutegetsi yavuze. Barundi kazi rwaruka makungu mutwumva mwumva ururimi. Uyu muntu mu gihe agwaye nk'uko, abarundi bose bakamenya n'amakungu, bari bakwiye kuba muri cyo gikorane bamusabiye ikigongwe, bati Imana ni mweze kuri iryo jambo yavuze yuko umuntu bo muco umutwe bakamumuzanira umutwe agatanga miliyoni 5 kugira ngo Imana ibonereho kubona ingene yomukiza. Hari ikindi ahero kuvuga kuri stade i Makamba. Bamubajije abajournaliste kubijanye n'ivya Kongo, acaraduka aho gusubiza ivyo bamubajije, acavuga ngo u Rwanda ruja muri Kongo gukora iki, ngo kuva ivyo bita genocide vyabaye haheze imyaka 30, ngo baja muri Kongo, ngo biruka za Lubumbashi, ngo barondera FDLR, ngo iyo myaka yose 30, ngo nimba vyabananiye ngo nibareke kwiriza.
kuvuga ibintu nk'ivyo uri umutegetsi na jenoside yakozwe na FDLR mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ukaraba inzibutso ziri mu gihugu, mbere UNESCO yamaze kuzemeza nk'umurage w'igihugu. Ni ukuvuga ko ataho uyu muntu avuga ivyo aba atandukaniye na babandi batwara kwa Rujanti. Ni gute ushobora kuvuga ibintu biri mu murage ndangagihugu ukavuga yuko biriza kandi vyarabaye isi yose ikavyemeza, we akabihakana? Uyo muntu akwiye gusabirwa ikigongwe, kuko naho yokira hazogera igihe ntihabe hari igihugu na kimwe gishobora kumwakira, kubera yuko avuga ukutariko, atyoza amakungu, akahakana n'ihonyabwoko ryabaye isi yose ibona, n'abarikoze bararyemeye nk'etwe Reveriyano, canke naho ngira nawe nyene ari mu barikoze, babandi baronderwa na wa mutahe mpuzamakungu urondera abarenga 600 b'abarundi bakekwa gukora ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ivyo rero nivyo umugambwe wiwe wari kumufasha ukamusabira ku Mana. Hari abatwandikiye benshi ngo tugire icyo tuvuze rero kuri ibi bintu bivugwa. Icyo tuzi ni kimwe, ntidusha gutangaza ko Reveriyano yapfuye, ariko icyo tuzi ni kimwe, ntawuhisha umwotsi inzira ikirasha. Apfa adapfa twebwe ntitujejwe iby'ubuzima bwiwe, ariko icyo tujejwe ni ukuraba ibyaha bikorwa n'abantu tukamira kugira ngo bigarukiraho. Twebwe rero ivyo duheje gushikiriza kuri Reveriyano Ndikuriyo yavuze nivyo bituraje shinga, nivyo bitubabaje, tukavuga tuti Reveriyano ahari agwarakira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigiye kubohoka, azokubitwa intaye mu gahanga, abazwa ivy'umutwe wa kaburimbo aho uri nico yabikuyeko, abazwe ibijanye no guhakana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, isi yose yararyemeye agaca ava ko biriza, abazwe ibijanye na kora kugira ngo baronke amaparcelle, tugatubona amaparcelle y'abantu baca bayakwa bakayaha abo muri CNDD-FDD. Ivyo ni ibibazo bikeya muri vyinshi agomba kukira akazobazwa inyuma y'uko ubwo butegetsi tubuvanyeho bwa CNDD-FDD. Ivyo umurundi wese yobisaba, ariko ntituri Imana. Niyo yataha akaba ari igihe cyo kurangiza, twese tuzobabara. Ivyo twifuza nuko yokira akazoja imbere y'ubutungane hamwe n'abandi ba CNDD-FDD n'abandi barundi bakoze amaraso, kugira ngo bazobazwe. Kandi imanza twifuza ko zizobera kuri stade, abanyagihugu bose bagakurikirana ikibazo n'inyishu, ntibazoswe kuvuga ngo bararenganije, kuko ibi byose turimwo by'ubwicanyi budahera no kubera yuko kuva 1965 ubushinga ntahe bwaratswe ijambo, abantu ntibaciriwe imanza nkuko bibereye bihwanye n'ibyaha bakoze. Ibi rero dutegerezwa kubigwanya, tugaharanira yuko ubutungane busubizwa ijambo, intahe ikaneka igakubita mu gahanga bene amafuti, bene ubwicanyi, bene abasuma n'abambuzi, abajenosideri, bakabazwa ivyo bakoze. Muri make n'ivyo. Nkuko rero nabababwiye, umuntu ari muri reanimation biragoye kumenya ngo yapfuye, ubimenyeshwa n'umuryango wiwe canke umuryango wa politiki avamo. Reka turindire turabe iyo bija, mugabo murazi yuko iyo umuntu ari muri reanimation ashobora kumara amezi 2-3 ariyo yarapfuye, mugabo ivyuma bikaguma bikora kugeza igihe babwiye umuryango bati uyu mutima wahagaze ntuzosubira guhaguruka, reka mu bicomore karabaye. Rero tumwifurije gukira, kuko ivyo muri reanimation n'umuganga bariyo ntavyamenya, bimenywa n'Imana yonyene. Imana rero niyo dushize ubuzima bwa Reveriyano mu ntoke kugira ngo imurinde kandi mukize, kandi nihaba hageze naho imuhe akanya ko kwihana ivyaha abarundi basanzwe bazi yakoze atasabiye imbabazi. Murakoze. Apotre Berantungwa nayo katubashimire kuri izo nyishu mudushikirije kuri ico kibazo twari tubabajije. Dushime namwe mwese mwabanye natwe mwadukurikiye, mukomeze mukurikire radio televiziyo Inkinzo. Ibiganiro vyacu birabandanya, nimba utarakora subscribe
ikore kugira ngo ibiganiro vyacu ntibigucike ntubibure. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe, mugire aho muba mwubahwe, murakoze.